inyuma yaho asohoreye indirimbo yiwe HUMU TUU ari kumwe na IBRAH umuririmbyi Satubi yaciye agahigo aho ariwe abaye umuririmbyi wa mbere w'umurundi akoze bino bintu. Nta wundi yari bwabishobore, nta wundi yari bwabikore. Satubi niwe wenyene abashije kubigirako. Aka kanya tuvugana Satubi yakoze amateka adasanzwe. Bana nanje mw'iki kiganiro kugira ngo uze kuraba amateka adasanzwe Satubi akoze nyuma yo gusohora indirimbo HUMU TUU. Ikosa wokora cyangwa urukombo wogira no kugenda kino kiganiro utakimaze. Bana nanje ndabarumukije nongera ndabaha ikaze kuri YouTube channel yanje. Ukaba uri mushasha kanda subscribe, ndabigusavye ufungura inzogera kugira uzobana nanje mu biganiro bitandukanye nzozo ndacisha kuri YouTube channel yanje kugira ntuzozucikwa n'amakuru atandukanye avugwa ku muziki w'Uburundi ngenda ndabacishiriza ko kuri urubuga rwanyu. Uko nari babwiye Satubi akoze amateka adasanzwe inyuma yahasohoye indirimbo yitwa HUMU TUU ari kumwe na IBRAH abaye umuririmbyi wa mbere w'umurundi ashoboye kuba yashikana subscribers ibihumbi amajanane. Ubu tuvugana Satubi yamaze gukwiza subscribers ibihumbi amajanane, no kuvuga abura subscribers ijana bonyene kugira ashobore kuba yakwiza igice cy'umuriyoni, hanyuma YouTube kimuha agashimwe k'umuririmbyi yakwije umuriyoni subscribers. Satubi ukuntu ari karakora mwino minsi yaguma akora, turabona yuko umuriyoni subscribers ntazova kwisi y'abazima tawukwije, kubera ko ukuntu ari karakora mwino minsi biteranye ubwoba. Ndabibutsa ko iyi YouTube channel ya Satubi yayikreye itariki 24 ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2014. Aho niho yakrea iyi YouTube channel yiwe ikwije mu amajana y'aba subscribers. No kuvuga iyo YouTube channel yiwe yari imaze imyaka igera kuri 11, imyaka 11 habura imisi mike ngo iyikwize. Hanyuma YouTube channel yiwe kuvana ayikreye akaba amaze gushirako video 147, ariko ntago ari indirimbo zose kubera harimo izo yazarapostinga ari nka performance yagize ahantu mu giteramo kanaka canke arakandi kantu kaga challenge, ariko video zose ni izo ndababwiye. Ni kuvuga iyi YouTube channel ibintu byose amaze gushirako, no kuvuga ama video yose amaze gupostinga ko amaze kuronka amaviews angana ni miliyoni 35 zirenga gato z'abantu bamaze kubiraba. Ivyo bintu byose amaze gupostinga muri rusangi kuri YouTube channel yiwe. Abo subscribers kaba yabakwije nyuma yaho asohoreye indirimbo yitwa HUMU TUU ari kumwe na IBRAH. Indirimbo ku munsi umwe wonyene, umunsi umwe yari yamaze gukwiza ibihumbi amajana 200 by'abantu bayiravye, 200 views n'abantu benshi guys mu munsi umwe. Kuvuga yuko indirimbo umunsi ntiwanahera neza, ariko yamaze kurenza ibihumbi amajana 200, ari hafi gukwiza ibihumbi amajana 3 by'abantu baravye indirimbo yiwe ku rubuga rwa YouTube. Ndibuza ko iyi ndirimbo HUMU TUU Satubi ayisohoye inyuma yuko atanu kwezi kwari bwahere asohoye indirimbo yitwa Kirisese ari kumwe na Shampoo Mackenzie. Iyo ndirimbo imaze kwezi kumwe konye nigiye hanze, ariko ikaba yari imaze kurabwa n'abantu bangana ni miliyoni 2 n'ibihumbi amajana 4 guys. N'abantu benshi cyane ku muririmbyi w'umurundi, s'abantu ubake. Kubwawe iyi ndirimbo HUMU TUU ya Satubi ari kumwe na IBRAH umuririmbyi. IBRAH kuva mu gihugu kibanyi cya Tanzania, aho tubona ari no muri management ya Konde Boy. Kubwawe ubona indirimbo izokwiza views zingahe? Uravye umuvuduko iri kiraduga ko, uravye kuntu ngaho uherereye abantu bayakiriye, ubona izokwiza views zingahe? Ntugende utavuze muri commentaire views wibaza kizokwiza. Hamo ndagushimiye kuba wantiza amatwi, kuba babanye nanje. Icyo ngusaba ntugende utagize subscribe kubera ko unciye intege. Genda ukoze subscribe unyereke ko twari kumwe, tuzohure mu biganiro bikurikira. Ciao ciao. Big Dream TV.